ikibazo kijanye n'abantu bagenda gusaba ubuzi haba muri leta canke mashirahamwe bakavuga bati twereke ko maze uburambe bw'imyaka 3 4 5 ugasanga umuntu yagiheze ishure ubwo burambe ntabwo afise hari inyishu zibiri abajene kandi iyo bagomba gutanguza imigambi bababwira bati nimuzane ugiye nko gusaba ingurane mu banki bakubwira bati zana ingwate zana hypothèque zana garantie ikintu gishobora kwemeza yuko iyo deni ufashe ushobora kurisubiza mbega ico kibazo muzofasha gute kugira ngo itoregwe inyishu nshingira ko nakandi kabazo gatoyi ngaho bavuga bati iyo nk'abajene bagiye gusaba akazi bakabasabwira bati muze kuzana muri CV yanyu muze kwerekana ko mumaze gukora nk'imyaka 2 imyaka 3 ari ugiheza ari ugeza ishuri mugabo ukugomba gukora ugufise ingabirano zako kazi uri kurasaba uzifise ugasanga ntushoboye gutangura akazi kubera bagusavye kuba ufise experience professionnelle mbega naho muzogerageza kubitorera inyishu gute kubijanye n'ivy'ingwati murazi yuko nivyo kuma amabanki canke amashirahamwe yose ashinzwe byo gutanga ingurane igihe cyose agiye gihe cyo gutanga ingurane ategereza kurondera ingene ingurane yabo itohera iyo bayitanze reko bw'ivyo bamasaba ingwati ariko rero urazi yuko urwaruka rwinshi rutaba ruraronka uburyo bwo gushobora kuronka amazu n'ibindi byose bashobora gutanga nk'ingwati nashaka kuvuga yuko mu migambi nyamukuru ntidushaka gushimikira cane ivyo gushiraho amafaranga atuma bashobora kuronka ingwati mu mabanki kuko mu vyibuke neza yuko igihe cose ari ingwati bari deni amafaranga uri kurakoresha saba ntabarayi wawe ariko turavye mu bikorwa byagiye gukorwa n'amashirahamwe atandukanye twarabonye bashiraho amashirahamwe yo kuguranana aho usanga abantu baja hamwe bagashira hamwe bike bafise bigashobora gutuma abantu banabaha n'imita bashobora kubizera ivyo bita cautionnement solidaire no kwango bagashira hamwe inguvu hanyuma ubwo buryo buke bagiye bashira hamwe bugatuma abatanga ingurane bashobora kubizera imbere kwihutira rero kurondera buryo bw'ingurane twovuga ajya amafaranga mushiraho kugira ngo abatanga ingurane bashobore gutanga tuzobanza guhimiriza cane imigambi yo gushira hamwe ukuziganya turavye cane ku mashirahamwe bikoze bikagenda neza turazi imigambi nka nawe nuze turazi ibikorwa vyagiye vyerekana ingene abantu bashobora kuja hamwe babakenyezi canke abakiri bato bakakora bikagenda neza itegeko rya mbere giba ari kugerageza kurondera ingene iyo migambi itaguma ari y'amashirahamwe mato mato ariko iba zibiba umugambi w'igihugu korohereza abantu kuja hamwe mu mashirahamwe yo kuguranana hagati yabo ikindi turavye uko ingingo imaze gufatwa muri imyaka iheze komine yose irafise amafaranga agera ku miliyoni 570 baha kugira ngo komine ishobore kwiteza imbere rero byo bavyize ko aya mafaranga atatangwa gusa mu bikorwa ariko habanza gukurwamo igice dufate nk'ibice 10% bikora mu ntumbero yo kwigisha urwaruka ingene bakwiye guhindura uburyo bwabo bwo kwiyumvira mu bijanye no gukora imigambi yo kwiteza imbere kuko turabona ko benshi babikora ariko ugasanga iyo baronse ingurane baciye bayifashisha mu ngorane zihutirwa ugasanga rero naho amafaranga ashobora kuba ariho yoshobora gutuma urwaruka ruronka ibikorwa rukora byoba byiza yuko aya mafaranga agira igice cyo kwigisha urwaruka ingene bakora iko byo kwiteza imbere badashira umutima cyane ku mafaranga basaba nk'ingurane ariko baraba mu byo bari basanzwe bafise ingene bashobora gutangura imigambi yo gushobora kwiteza imbere aho novuga yuko ajya amafaranga si menshi cyane ariko kandi arakwiye ku buryo ashobora kuvamwo ntabeye kwihutira kugenda kugura ingurube canke ibindi bintu kanaka ariko abaye gufasha mu mugambi utuma abakiri bato bashobora kuronka aho bahera n'igihe bato bafise umutahe ufadika ariko ntibibuza yuko hobaho gushira inguvu ko aboneka amafaranga yotuma abamaze gukora bafise ico bamaze kwerekana gito atari bariko bariyumvira gutangura hobaho kubashigikira kugira ngo igihe amabanki canke andi mashirahamwe bahaye ingwati leta ishobore kubaha garantie canke kugira ngo ariko ivyo ntivyoba ku muntu agitangura kwiyumvira gukora umuntu amaze kwerekana aho ashobora gushika kugira ngo ntizoba dusanga abantu baciye baza kwihutira izo ngwate kubazi yuko leta ishobora kubakingira kugira ngo igihe batoshobora kuyasubiza yasubize ikindi tuzoshimikira ko cane turacifuza kugikora ku rwego rw'igihugu ariko kandi murazi yuko ingene igihugu gitunganijwe
hariho urwego rw'igihugu rufise n'amashinga amateka umukuru w'igihugu hakaba abashinzwe intwaro n'ibindi byose muravye ingene igihugu gitunganijwe nuko ikomine nawe nyene ishaka kumera nk'ifise inzego nk'izo hariho musitanteri hariho inama mpanuzwajambo ya komine ni ukuvuga ngo ni igice gitoya ariko gishobora kwikwiza mu buryo bw'ingene batunganya ingene ikomine yabo igenda ikora ibikorwa by'iterambere kubw'ivyo rero ku rwego rw'igihugu turifuza gushiraho ikigo kiba kirimo abahinga baherekeza abantu bose bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere ico no kwita centre d'entrepreneuriat et d'innovation ico rero naho kizoba kiri ku rwego rw'igihugu kizoba kandi kiriho ku rwego rwa komine kugira ngo vya bikorwa byo gufasha abantu bagomba gutanga imigambi yo kwiteza imbere nk'akarorero benshi usanga bagukunda kuraba ikintu cakunze kuri uriya gashaka kugikora ariko atavyigwa vyabaye mbega ivyo bintu ariko bazanye gukora nk'umugambi bijanye n'ubukene abantu bafise aho hantu ntibikore kandi ugasanga kumbure ivyo bintu bari gushobora kugwiza nk'umwimbu muri kano gace bari bakwiye guca baraba indi komine itabigira kugira ngo bashobore guhanahana ibidandazwa canke ivyo bimbuye kubw'ivyo rero birasaba abahinga bafasha abariko barakora imigambi kugira ngo bashobore gutunganya ingene ivyo bikorwa bishobora kugenda aho ni kubijanye n'ivyo byose bishobora gutuma rero igihe umugambi wizwe neza nka bijya twita ama business plan kuvuga umuntu yerekanye neza yuko yiteguye mu gihe ariko arategura umugambi wiwe hajya abantu benshi bashobora gutanga n'ingurane babanza kuraba yuko umugambi bawuteguye neza rero iyo centre canke ico kigo coba gishinzwe gukurikiranira hafi atari ku rwego rw'igihugu gusa urwaruka rufise imigambi kugira ngo biboneke ko ari imigambi ifaditse bashobora gusinyira uwo muntu ku buryo umuntu atanga ingurane ashobora ati ndashobora kumwizera canke aba investisseur bajya bazana amafaranga y'imitahe yabo bakavuga ati imigambi irafaditse ku kibazo rero kindi wabajije ikibazo kijanye n'abantu bagenda gusaba ubuzi haba muri leta canke mu mashirahamwe bakavuga bati twereke ko maze uburambe bw'imyaka 3, 4, 5 ugasanga umuntu yagiheze ishure ubwo burambe ntabwo afise hari inyishu zibiri dufite kuri ico kibazo inyishu ya mbere n'ingene amashuri atunganijwe ni biza yuko mu buryo amashuri atunganijwe biha karyo umunyeshuri ariko ararangiza amashuri yiwe kwimenyereza gukora akazi nibyo dukunda kuvuga yuko ari amastage kenshi uravye ingene atunganijwe muri kino gihe ntaba atunganije ku buryo umuntu agira ubumenyi bukwiye vyo kwigwa nimba byose aba yuko twongereza ikiringo cyo kugira ajya amastage abantu bagira ariko barangiza amashuri uburyo bitunganya ku buryo umuntu aheza ishure novuga amaze kuronka uburambe mu byo ariko arakora afise une certaine experience canke ibintu azi gukora ibikorwa yagiye kwiga mu buryo bashobora kumwizera ico ni cambere ca kabiri no kugerageza kumvisha abakoresha bishobora kuza mu buryo bw'itegeko bishobora kuza mu buryo bw'ibiganiro yuko badategereza gusaba abantu abagiheza amashuri iyo myaka kubera iki kuko bashobora gusanga bafise uburambe atari bo by'ukuri bafise ubumenyi bukwiye kubw'ibyo bari bakeneye aha rero haca haza iyindi ngingo ya kabiri yo kuraba ingene haba gushirwamwo cyane ibyo kwigishwa gusubira kwigishwa abantu bariko barakora donc abantu bari bamaze gutangura akazi mugandi formation ko ndavuga ngo ico gihe bariko bariga bariko barakora akazi hakabaho uburyo bw'ingene bandagenda bakarisha ubwenge kugira ngo n'utarashobora gushaka ku rugezo rwo hejuru mu bijanye n'ubumenyi ashobore kubandanya yiteza imbere mu bumenyi mu gihe ariko yamaze gutangura akazi ariko rero kuko ico kibazo kijanye n'uko abantu benshi basaba uburambe ntigihagaze kuko abantu bakeneye uburambe gihagaze ku bwoba bufise abantu bariko bararangiza imyaka yabo y'akazi kubera ko ibyo twita sécurité sociale yacu ntitunganije neza umuntu wese atangura kwibaza ati mbega ni nakukuruka bizogenda gute rero ni vyiza yuko naho nyene tutaraba gusa kubwira korosha kugira ngo urwaruka ruronka akazi mugabo babe kandi kwereka abariko bararangiza imyaka yabo y'akazi yuko bakukurutse bashobora kubana yabayeho neza uko bari basanzwe babayeho canke gusumba uko bari basanzwe babayeho ivyo rero numva birajana kuko kenshi usanga batinya
ibizoba inyuma yuko barangije akazi aribo baheze bakugara kugira ngo n'urwaruka ntishobore gushikira akazi kandi bari babishoboye kubikora.